Akazi ka mbere nakoze rero kwabaye ukwigisha ngahi Bujumbura muri Atene primaire umwaka wa kabiri bo muri primaire ndabahigisha umwaka umwe 6 na 4 6 na 5 hanyuma mpejeje ncangenda kwiga rero muri École Normale Supérieure imyaka 3 aho naronkeye urupapuro rw'umutsindo ukigenda kwigisha mu banyeshure bo muri secondaire bari twari twize histoire na géographie kuvuga indondabihugu hamwe n'ibya kera mbere n'igifaransa mugabo mu Bufaransa naciye niga gusa biraba histoire muri université ya Clermont-Ferrand hanyuma ntangenda aho nyine ndi kuva kuri 68 69 hanyuma rero muri 69 75 ntangenda kwiga maîtrise muri université ya Paris 1 Sorbonne hanyuma niho naronse urupapuro rw'umutsindo gwerekeye maîtrise en histoire africaine. Iyo rero niyo yatumye ngarutse ntangenda kwigisha muri École Normale Supérieure yigisha abanyeshure bagomba kuza kuba barimu muri secondaire cyane rero nigishaho histoire kuva mu mwaka w'70 imyaka ibiri iheze mu 2002 niho nasubira kugira kwiga rero aho nyene Sorbonne nza kwiga doctorat niho ndakwiga doctorat ngira na thèse kuvyerekeye histoire de l'Afrique de Grand Lac. Abakurikiranye mu vyigwa vya kera by'abarundi niyumvira yuko nubagira nka gatatu kuko hariho uwitwa Abraham Boyayo yari yize histoire mu Bubirigi hanyuma hariho n'uwitwa Nyambarizi Daniel yari yize nyene nawe nyene histoire mu Bufaransa hanyuma rero nanje rero ngomba kuvuga abanenganye muri licence